jewe ibimbako ni sinema naho nyene imwe yikomedi nakunze uyu mukobwa ariko kubivuga vyananiye nagiye iwabo niyemera nzi ko ivy'ubwoba ntabigira nagize ndahagera ivyambaye ko je n'ubugesera naramubonye ndajugumira nivyancanye ndavyibagira ndabura aho mbihera nawe akaguma ndaba yitwengera. Kaze bakunzi ba K90 TV, kaze bakunzi ibiganiro byacu twama twashikiriza buri munsi, nta munsi w'icyantu tutabaha ibiganiro byo gushima no guhezagirwa mu mana, ibiganiro tugirana n'abaririmbyi batandukanye, ibiganiro tugirana n'abantu batandukanye bakora imirimo itandukanye, ibyo ni byuga twabarira murabizi. Kuno munsi turi kumwe n'uno muririmbyi tuvuga tuti mushasha aje kandi ameze neza ko yatanguranye n'agashimwe yaronse muri competition yahoramwo burero akaba aje n'indirimbo shasha ni Bling King. Kaze ewana murakoze cyane. Jewe ndabaza nkora iki nimumbarira itonokora jewe nkora iki yo ubwoba bwanje bwananiye. Ni Bling King nkuko mubibona nkanishikiye mu bwami bwa K90 TV. Nibaza ko bizagenda neza kandi merci beaucoup kundumira. Murakoze cyane. Bling King. Duhere neza kuri no competition muri gutwara. Yari competition yoganije na Cooperative des musiciens. Yego. Mwetwaye mwabaye abambere. Nashoboye kuba uwambere. Mwabaye abambere. Ibyo bari babemereye byose ibyo competition yagenze neza muri rusange. Novuga ko yagenze neza muri rusange kuko kuva mu ntango ko bari babitubwiye ko byari byorganije kuva mu ntango kuva mu mantuze tugitangura guhiganwa, novuga yuko byagenze neza cyane gushika finale. Nyuma ya finale byari batwemereye barashoboye kubishikana. Novuga ko ari abantu beza cyane. N'abantu beza cyane. Ni icyo watsindiye uhavuye unaja gukorerwa nako kigiye mu ngiro ururirimbo rushasha warasohoye, ururimbo wakoreye muri MA production nivyo. Iyo ndirimbo yawe ya mbere wayise gute? Indirimbo yitwa Bivuge. Ni indirimbo novuga yuko mpamagara n'abantu ahubwo kuja kwiraba kuri YouTube kuko ni indirimbo ivuga, novuga ko ikora ku muntu wese azi ko yabumva Kirundi yaba umurundi cyangwa umunyarwanda. Novuga yuko imukorako ni novuga ko ari story. Story y'abantu kujya kuntu usanga ukunda umukobwa ariko ugatinya ko bimubwira ukagenda wabiteguye ugafata n'iminsi wiyumvira ati je nzomubwira gute ko ndamukunda iki. Ariko amugera imbere kubera iko ubwoba ufise gasanga n'ivyo wari wateguye byose uravyibagiye gatangura kuvuga ibitajanye. Ni story nyine ikora ku muntu wese. Novuga nti rero ndabahamagare mugende muyumvirize muyirabe mu sharing like nyinshi partage kugira mu nteze imbere ndabe yuko just kubera ari ya mbere nkeneye ingufu z'abafans ntapfusubira inyuma kugira ngo munyereke yuko baseti courage kugira nshobore kugira ingufu mu mubiri. None muri bivuge uvuga ivyakubaye ko canke n'ibintu giruti bona abandi bibashikira. Byarakoraniye kuvuga umunsi umwe wewe. Novuga yuko umuririmbyi buriya kuririmba sikuvuga yuko bari ibintu ari true story bayamubayeko. Ushobora no kuyibona ku wundi mugenzi mubana cyangwa ukayibona mu bo mugendana cyangwa ugasanga nayo byarakubayeko. Ariko novuga yuko jewe ntabwo byambaye ko jewe kabisa. Just naririmbye nyine ibyo nabonye kubajama iki n'ibintu nyine nabonye muri aho nshanzwe mbaye nyine kandi bikunda kuba. Ni bien. Ariko rero mbere yuko ujya muri iyo competition wadusanzwe uri muririmbyi nivyo? Nari sanzwe ndirimba, nari muri band. Ari band raho nari mu yitwa FBM. Ikaba yari yatanguye muri 2018, ikaba nari nayitanguje nyene n'umukuru wayo. Hama kumvuza akazi bivanye n'ukuntu urabona ubuzima biba bigoranye. Abo twakorana biba ngombwa uko bimuka aja kuba mu bindi bihugu. Sigara ndi jenyine rero ndavuga nti kubera umuziki ndawukunda reka mbandanye ndabe. Just rero niyo ndirimbo ya mbere novuga nti reka nkore ndabe nyine kandi baza ko bizogenda neza. Ntabwo bandayifitiye ntabwo witiye. Bisigura ko rero inyuma y'ino ndirimbo bivuge ushobora guca ubandanya neza akazi kawe k'umuziki nk'umunyamuziki. Usa nawe nabitanguye kuko nuvuga nti
Cooperative des musiciens cyane cyane nyakubahwa Cedric Banga irongoye novuga ko ari mu bantu novuga ko bamfashije cyane kuko ari igihe ushobora gutegura ibintu bivanye nuko urabona hano mu gihugu turimo ibintu byose bisaba uburyo rero novuga ko babaye nk'urupfunguruzo rwanje gugurura ivyiyumviro byanje nari mfise kuva kera kuko nk'ubu kuja muri studio nk'ijyanye urabona biba bigoye ku muntu w'umunyeshure nkanje novuga rero ntibyampaye ingufu nyinshi cyane kubwo ndiko ntigura n'ibindi bintu hari n'izindi ndirimbo nyene maze gukora inyuma yazo ariko zitarasohoka nibaza ko zoca zikurikirana sinje mu muziki ngo nkore iyo ndirimbo imwe gusama ngo ce ndeka ni ibintu ngiye kubandanya ndabifate nk'akazi muri make so izo zindi ndirimbo nazo wagira zikorera hehe upanga kuzura zisohora ryari ku biringo bimeze gute hari iyo mfise iri muri Master Music nayo nibaza yuko ari izoshikurikira hari izindi nyene ndiko ndategura ama projet yandi nyene ngomba gukora nibaza ko umuziki ntagiye guhagarika ari projet nini yandiko ndategura imbere ariyo mpamvu nsaba kunshigikira cyane abantu baba promoter abantu mumenyekanisha ibintu mu vyerekeranye impanuro mu buryo mushigikire cyane uko novuga ko nkiri umuntu akiri muto cyane mu vyerekeranye na music just ndacakeneye abantu bafata mu mugongo kuri cyo nyene mbega ino Cooperative des musiciens imaze kugufasha indirimbo imwe izocibanda muzoca mubandanya mukorana gute mbega izo zindi ndirimbo bifuza gusohora ntubona ko bizava kugora kuzisohora just amasezerano twari dufitanye na Cooperative des musiciens yarayo yuko umuntu abaye wa mbere baramushimira hama bakamukorera indirimbo imwe nukuvuga yuko ibikurikire nyuma wewe baba bamaze kugusunika bakagupushinga no kuvuga ibisigaye wewe uragerageza nyine ukuntu wimenya muri make nuvuga yuko atabindi bintu bikurikira inyuma y'iyo competition kiretse baramutse borganije nk'iyindi nkashobora kujamo canke ibindi bintu ariko nuvuga yuko ivyo competition byaheranye niyo ndirimbo nyene mbako bimeze neza mbega none ucupanga gukora gute mutakiri kumwe nabo wewe ubona uzokwishoboza kubandanya ugenda neza usore indirimbo nkuko uvyifuza uzikorera aho wipfuza novuga yuko muri make burya iyo ufise abantu burya ufise n'ibintu just sinaza ko nogira ubwoba kuko yakoze biriya bya mbere naza ko n'ibindi nzobikora uburoje nshiri kwizera imbere ubundi nkakora ubundi Imana igahezagira tu nibaza ko n'ibindi Imana izobinkorera nyene tu nshira Imana imbere ubundi nkakora just nibaza ko yakoze biriya n'ibindi zobikora kuko nabindi sinari ndavyizeye ko nzohava ngira ahantu nkahanya ngeze just kubera indirimbo imwe gusa nibaza ko n'ibindi zobikora ntabwo bamfise tu ducishije ko kandi bivuge twumva hanyuma cyo tugaruka mu ganiro cyacu jewe bimbako ni cinema naho nyene imwe y'icomedy nakunze uyu mukobwa ariko kubivuga vyananiye nagiye iwabo niyemera nzi ko ivy'ubwoba ntabigira nagize ndahagera ivyambaye ko je n'ubugesera naramubonye ndajugumira n'ivyancanye ndavyibagira ndabura aho mbihera nawe akaguma ndabayitwengera muje kuri YouTube wirawe indirimbo ni story twegeje nabasanga ndayimariye hano mu kiganiro just ugende mwirabe tu none bro ubu uri kutaginga iyaherevo ubu ko indirimbo bayikoze kuri muri MA yindi ya kabiri muri Master Music girize ubu yindi level na level ubugira uti yindi level diko targetinga ni yahe muri music just novuga yuko umuntu wese afise projet rero just gusohora audio nibaze ko bidahagije cyane kuko ushobora no gukora audio ugasangira kunzwe mu isite canke iki ariko ndakeneye gukora ikintu umunsi nzobona ndavuze ntindakoze indirimbo ifitanye n'amasanamu kuko novuga yuko ari gaciro nanje bizoba bimpaye cyane ibyo bintu ndabikaniye sana kandi nubwo nariko ndabona ahantu uburyo buzova bw'iyo video ariko ndazi yuko nzoyikora one day niyo project mfise hama gushininga vraiment nkeneye gukora kandi cyane n'inguvu nirefera ku bandi bantu bakuru banje baba grand frère novuga ntibamaze kutwubakira izina nibaza kandi yuko nzokora nijeje abafani banje abantu bose yuko ikintu kinzanye mu muziki no gutuma bari bose muze mubibagira je kugira mu bibagire bari bose muzi bose muzi ubundi hazasigara yavuga izina rya Bling King muri buno buja ndetse no mu Burundi bwose Bling King byavuye Bling King ni navuga yuko nari hawe no mujama bivanye n'ukuntu
ahantu hose nagiye ndaca byaba aho nakuriye aho naza ndaca wasanga ndi umuntu aboneka cyane bivanye no mu ma evenement yose wasanga ndimwo ugasanga ndi umuntu ikintu cyose kirego kirabera ahantu naba wasanga nabaye ndiko nda participa aravuga ati rero wewe just aca yashatse kubinsiguro yuko ari nk'ikintu just like bring urayibona ikintu kiba gikayangana just ahantu hose kiri abantu bose barakibona ariko ndavuga nti rero akazina tu kandagakoresha nyine nko muri musique ndumva ko ushobora gupasa nuko rero ndavuga ati kanitwe Bling King Bya King naryo urumva umuntu ashobora kuba umwami w'ibintu byinshi tu just nkeneye kuba king nyine wano mu muji niyo target mfise kugira kino gihe ku mazina y'ukuri witwa nitwa amazina y'ukuri abazina abavyeyi bampaye ni Iribuka Floris hamva mu ntara ya Muramvya iwabo w'umwami mweze Gisabo ya mpamvu ubona nabaye muremure kabisa so mu gusozera ngiro afise ijambo ryamabwira abakunzi b'umuziki n'abari kuradukurikirana ndetse n'abandi abakunzi banje fise abafan nganda bahamagarire vraiment kugira subscribe kuri channel yanje ya YouTube ni nshasha nta kintu na kimwe nari bwashirike uretse iyo ndirimbo yanje ya mbere abantu bose muzobona kino kiganiro vraiment ndabasabye ni ba boss bacu dufise kandi urumva ni mwaramuka muntaye cyase urumva nzohava ndebuke gusange no kubera nabihevye ariko siyo ntego mfise nikiza gukora ubundi ntera imbere just mugende munshigikire abashoboye kunshika ko munshike ko munterere ivyiyumviro impanuro kuko urabona ndacari muto urashobora kumbara ati petit frère koruku kunuku haramba ibintu by'amasrago menshi umuntu agenda aracamwo ibintu vyeke impanuro just ndakunda umuntu ampanura cyane vyerekeranye n'uburyo kuko urumva ndacari umunyeshure ndiko ndiga just ndakeneye uburyo nyene kugira ngo shobore kugira ku ntego zanje rero hano mu muji udafise amafaranga sinzi ko ushobora gukora ikintu na kimwe ariko ndabasavye vraiment mugende murabe iyo ndirimbo ni indirimbo imeze neza cyane indirimbo iryoshe akazuke kameze fresh undi mugire partage undi tubandanye turyoherwa yego merci sana hai murakoze cyane nshimire na TV K9 TV mubandanye mubikora neza mwakoze cyane kandi kuntumira so reka tukushimire natwe wagize neza twitaba dushimire nawe kwa dukurikirana kuri K9 TV bakurikirana kino biganiro twifuriza kugira ibihe byiza abandanye badukurikirana bakurikirana ibiganiro byacu tubashikiriza buri munsi nuko twifuriza kandi no kuroranirwa mu byanyu ni K9 TV ciao